murazi yuko intambwe ya mbere tuva mu magume twarondera amahoro. Mu byo twasaba byose ibi turiko turabona uno munsi sivyo twasaba imbere, twe twisabira amahoro gusa. Imana iratwemerera tubwira iti ndabaha amahoro kandi ndabaha n'ubuzima. Nico gituma mubona Imana iguma ihezagira Uburundi uko bukeye uko bwije. Iyi Imana uyishize imbere ubuzi neza yuko nayo ikigira ikikoze kandi gihimbaye. Twararosa amahoro, Uburundi burasubira buratoha, buragira ubutegetsi nyabwo. Ubu rero tugeze ku ntambwe igira gatatu y'urugendo rukomeye rudushikana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Uburundi tuburimwo, ubu hageze ko tubwubaka. Aho twavuze ngo gushika amahoro, mumenye ko ari igihe tuzoba twashitse kuri ca gihugu giteye imbere tuzohashika amahoro. Mugabo hariho ibisabwa. Imana mu kuguha imisi yose hariho ikibanza gusaba. Iragusaba yuko baza kwemera ikabariyo ikurongora, ikabariyo igutegeka. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri nuko muba muri abantu muri ku rutonde. Kugira ngo urutonde rube nuko haba hari indongozi z'ukuri zemera Imana kandi zigendera ubuntu, indongozi z'intwari. Nico gituma iki civugo tugenderako ni icivugo gihuriranye n'uwo mwaka wa 2025, umwaka twise umwaka wa mbere mu rugendo rurora ku Burundi buteye imbere. Uwo mwaka wa mbere uhuriranye nuko duhindura ingendo, tugahindura n'inkoro. Duhiriwe duhishije rero aho bukera duhera ku matora y'indongozi. Namusa mwavyumvise bariko baratwigisha, nawe nyene bavuze bati uwo mutwaro ntiwo utwara wenyene, utegeza kuronka abagufasha. None rero aho bukera turatora indongozi. Mbega indongozi zikwiye igihugu kiri mu rugendo kigenda mu gihugu c'amata n'ubuki, igihugu giteye imbere. Iyo ndongozi yoba imeze gute? Imana twasanze iri kumwe n'Abarundi. Imana iri kumwe natwe. Jewe nasubiyemo ndaba nsubira gusoma kirya gitabo cy'imbona kazoza. Nuno munsi ngoma ndaba ngasanga simetwe y'abantu yagikoze. Ni Imana yagiye mu muzirikanyi w'abantu hanyuma barerekana ibizoba, kuko nta muntu n'umwe azi ibizoba ejo. Nta n'umwe ejo hazoza, nta n'umwe ahazi. Ariko niyumvira umwana w'umuntu aja kwiyumvira ngo Uburundi bwo mu 2060 buzaba bumeze uko. Ntuzewe. Uwo ni umwana w'umuntu aba yabivuze. Ni Imana yaturotoreye irerekana ubwo Burundi. Twame tuza ariko murabona hasigaye n'umwanya mutoyi cyane. 2060 ni murari yo muva muca mubona ko ari hagufi. Musubiza inyuma amaso inyuma mukarabi yo muva muca mubona ko 2060 ari hagufi. Ariko ntiyabura uca avuga ngo ibyo ni iby'abaramvye. Mbega uwo munsi ho bari kuwushikira. Nico gituma rero mwene iki gihe nico kumenya yuko uri kumwe n'Imana ntusaza. Uri kumwe n'Imana ntusaza. Ntagire rero namwe bacika inkokora. None rero umunsi n'umunsi wo kunezerwa no guhimbagwa tunenaza Imana, ariko tutibagira no kwisuzuma na twebwe ububi bwacu, kuko ububi ibi dukora nicyo bituma Imana nayo ihindukiza umugongo. Twisuzume twongere twihane, igihugu kizoheza gishike amahoro nitwemera tugategekwa n'Imana. Radio